Gikuri LC baby nta wundi sigikuri kimwe no one and tomorrow abasore bafite abasheri nk'ibihumbi none basfaida nini YouTube ya Azwan TV ndabasabye cyane vraiment bakuzi bacu ababosi bacu abamanageri bacu aba CEO bacu Yasoni official so comedian akaba ndumu comedian murabizi ndi kumwe na Mr. Sere umuhungu simuremure ni mugufi ashayikuri cawe yo munendana numusaza wiwe What up my people murameze neza. My name is Asere. This is Azwan TV. Irahari ku bwanyu cyo gukora ku bwanyu. Ntimwibagire ko subscribe ku channel yacu ya YouTube, Facebook, partage tubazikenewe muri rusange. Kano kanye tukaba dufite umutumire wacu muri Azwan, umutumire so wundi ni Yasoni official. Yasoni official vipi sasa? Ni salade. Umeze neza. Naam. Kabona amafresheni yose. Ibya vrai? Ni kamukorogo. Mukorogo? Wewe wagize 7 na sat B. Peza? Wagize 7 na sat B. Oya igiye sat B ni ya pirate. Yangu ni command from Dubai. Yego kandi kugomera menshi cyane. Menshi. Ingapi? Urabona akagopo kamwe. Kamwe gusa. Kamwe. $300. $300. Ni mengi saka akagopo kamoya. Kamukorogo. I think you say it's 50,000. None umutibe avuze ati ngo my name is Mr. Sere niba Sere ni Mr. Sele Mr. Sere harimo n'ibigaro my name is Mr. Sere na mini vise Mr. Sere my name is Mr. Sele vuga Sele bakumva yitwa Sele cyangwa Sere mani yacha ngo Sere hiyo nyene basanzwe banze yuko nitwa Mr. Sere umutema pose Mr. Sere Yasoni ego turabona wowe tubye yuko bisiga amavuta ya twasandura amavuta abagurwa Dubai Mukorogo tubona sasa hapa ni Mukorogo mberiza je n'umekanicien munduga wanje wahaye nacinda gukora system tukora byose comedy gusa si comedy gusa tukora byose tukora comedy ubufundi sibyo uborayi byose turajana na hamwe n'uburimi n'uburimi yego ngisagara muri mahe Gisagara ahantu bita mu bitu urahazi mu bitu ari hepfo ariya muri mirwara ariya kama kawaida ya okay tawundi mama Yasoni uvuze ko mu bintu ukora ubufundi koza amamodoka ukabukora n'ibintu bijanye na comedy kare twabona ukorera mu ihuriro TV byagenze kugira ngo mubashe kuva muri ryo huriro TV kugira ngo muje kwikorana kumure kubu tubona menga mwage muzi mukona bo sikuzima ahubwo urabona ibintu bya comedy ubustar ni cyajimo covid umviriza no ikintu cyambere ubustar ubustar ni ikintu cyambere wishinze ibintu by'ubustar nta hantu woshika alright sibyo bo je ndumu comedy ngo ndumufundi birajana wanakora ubufundi muri comedy uvuriza nimbura umuntu nyene ufise ubwenge fresh kwije neza we ubona ko bijyana na mekanike yarakozwe uri kibono muje no mustare gusa gugu mustare tontona na mayi afite agafaranga uvuriza urabona amara ya YouTube ni amahera ya mbere yarimo ibintu by'ibirozi byinshi ugasanga yego kuvuga bakunzi ba Azwan ngo hari ibirozi byinshi Is it true so? Ugasanga ufise YouTube yawe ugakora cyane amadolari ukinjiza amayero ukinjiza mwe usanga nta kintu cakamaro ufise. Why? I don't know why. Ugasanga umuntu aruza agafaranga. Sivyo ikintu cambe baranyere fanya amafaranga. Kana na amadolari n'amadespo. Aro. Ni gute? Ubiriza nzanira ingurube 50 aha mukanyosha. Nacho ndayariha kombye umviriza ndamuha 4 million tumariza n'imina yiye byose ndabirangura byose ndabishira mu ndi akunzi baza bari mwabyumvise 4 million cash yarahari ndaguha cash bavuga gute esheke sawa Urakot ego ndi muri interview Azwan baby na Mr. Sere
hakuna shida baadaye sasa. Sasa mumwambie Wewe malize kusema uvuze gute rero urabona je n'umuntu nje nkura byinshi cyane si ubufundi gusa muri bwa bora bwawe no miliyoni zine muri bwa bora bwawe ubufundi bwawe comedy bwawe urabona cyane je n'umusudera ibyo byuma ndabikora kandi ndibaza abasaza muhira no gusika amaranga ni muhiri wanje basi kubizi sibyo kwaje nagushikanye gusa nakubwiye ati sinshaka ko tugira interview yanje sinshaka ko abantu babona ko je ndumutunzi abantu ni babaya ugasanga Yasoni afite agafaranga nyene bashaka ibyo barabikora ndabizi kandi urabaza oya ntibajuje mugabo jewe sinabubaye na mutu alright emi niko na maisha yangu Yasoni aheje gutoboka ingurube z'imiliyoni zine cyane gose bro urusigara mu boss amafaranga yako Yasoni jewe mu bufundi na comedy mufundi na comedy amakuru avuze ko mu comedy hasanzwe hari muri imiti bya mu bya YouTube yego urabona YouTube izimi cyambere usanga abasere benshi banosha amafaranga biyumvira imiduga kurya abana ugasanga nyene guspendinga nyene mu mabar birabana zirashitse ugasanga zirashika umvise ugasanga nyene ni ibintu biri atari sana alright bwo nka jewe je ndumuye je ndumvira cyane je mfise umuryango bisa hano mba sanga nyine ibintu nyine ni hate aso abasere benshi ubustara nyine kwambara ibihuzu byagaze gani we bararemvye agusuraze ko abasore bakenyishura kindazo kiza ndabizi amaze kugira ngo uve mwihurire nuko wabona ko ata mafaranga ari mu canke haba yo gutumvikana kumenga nini kuvuga nta kanoti oya mba ntikari mwihurire nta kuri YouTube karahari gusa bagiye badutwara abarongozi bacu ngo bace bayage abatwara abageni bana bashatupiga kopo mbaya mwabyumvise mu Madrid rabizi bana kopo ugasanga nyene aho gukora gutera imbere basubira inyuma okay mwavuye mwihurire mwibaza ko mugiye gutera imbere mumaze gushika aho mwikorera byo mwasanze bimeze gute ko mwagiye kwikorera arusha karahari ubuje ndikora channel ya YouTube Yasoni official sibyo ndayikoramwo cyane gose ndigenga ndi mu CEO fise abantu je ntwara sasa usi cameraman byose none even niko fresh mbwo kijya gihe ndi kwishura Yesu ingogire shooting hapa na hapa spot franga mwe uburiro yo akayeti bikanje ga yo buri kwezi mayinjira akora ku matimati yo kaka nguvu zangu faranga zangu ndogo na suru Mungu adiwani abafanzi badiwani je ndabafana sana kandi ndabakunda cyane kuko mwebwe muri abantu ba mbere mushikira ibintu byose by'abarundi number 1 kandi utagura kage ka subscribe bavuga ka like comment vraiment utakuwa ku binadamu mugire mucyo munyaruso bonye nabatarabikora mu basari banyarukumbiza ni munyaruke gasha bubikore kuri ko basaba ni munyaruke babye apare tuko munyaruke alright hani babosi bacu bona ujama n'abandi babosi betu waba twabonye mu interview mwage murakora kije gihe twabona yuko mumbwira muvuko mugiye gukorana twabonye mwage murafata muri kumwe n'agasore muvuga yuko mugiye gukorana twabona muri mekanike naho yahagaze tumenga yarahagaze ukuntu sinzi boze ko karabaye tubona amagama comedy mu yakinana ariko ubu tumenga ibikorwa byarabaye bikeya naho umupostinga abantu barabibagiye byagenze gute mu mwaro kandi kazi nyine mukavyihoza canke naho n'uburyo urabona ndakwishoboje ko cyawe Journey Yasoni nkaba cyashami yanje kandi ndibaza ndakora urakora kandi mfite abantu banje cyane arapite n'imisi bakora gukinira voilà aso gasanga nka jewe ari ibintu cyasha ndimo gukora ya pumpkins ndibaza bishi barabizi voilà ibyo mu Burundi ntabwo biriho ibihari ibyo ndo umuntu wa mbere ngiye kubizanga mu Burundi sasa zo ni creation wanje shasha kubona comedy ya kera n'ubu iri different ya kera abarundi benshi babonye gusa comedy cyangwa umukinyi wa comedy bashobora ngo kana kajuju akini birofa ko ubu comedy yarateye imbere kandi abantu batumye comedy itera imbere ni Yasoni gasore ibintu byo twabonye mu bisangamane mwa muneza
sasa cyo gituma navyo okay kanje kuko natwe twaravyaye abana twabavyaye abana sibyo abakomedi barahari benshi sasa ubu naje na creation shasha mu Burundi on games Frank sibyo ama new series yego ari series yanje ngiye kuzana yitwa ubuzima yego ni series nziza cyane zo ngo comedy zo byiza inyigisho ndibaza yo itagwa ni kuroromba covid ubu ufise ko byo bishasha gukorana na gasuru bizoba gake bo yego turakorana gusa cyane nka kera ubu ibi mdugo business maisha yake ndugu yangu turakorana gusa sibiga bya hatari mushobora gukorana n'umuntu ariko ari ubuzima bwa mukorana n'umuntu ariko ya nukuba bagiye bakoze bagiye bakora muri Brazil bakora nk'umuryango bakora company imwe kandi barateye imbere batenze kuvuga ngo bikora umwe ikorana n'ibyo gukorana n'umuntu batuma mushaka ikindi kintu ko nguvuze babiri nguvuze umuntu bo urabona je mfise sano yanje nagase urafise yiwe sasa dugufashanya kuvuga ati ngo dukorane aho yani gufashanya we nashaka agukeneye arakubwira mukora nawe mukeneye nuko bimeze aho ni sawa hamuhundi umuntu nawe hanze ntabakeneye bishigenda gute nk'umuntu hanze akaza ati Yasoni n'umushakora namwe kora none nagafana gusama twakora nagafana gusa ni gasoda tu nuko muravyumviriza neza ushaka Yasoni ko ashaka gukorana ni gasoda tu yego vraiment je n'umwana w'abantu kandi nkaba ndumwana b'Imana kandi nkaba mfise umutima mwiza ujya ukororose w'impemu y'abantu ya Marayika Gabriel urababuze ndamuzi sasa mimi niko mtu mzuri mimi niko mtu niko hivi nikisema nisaidie mtu kama niko na uwezo na msaidia hapo ni fair kandi je ndi happy mishios kandi mu buzima busanzwe I'm seriously chewe bro ndabizi ndibaza birumvikana cyane yagusa kenshi na mangumda ku relaxing kukatakata hivi mwijo tuteona bakunzi Azon TV turi kumwe na Yasoni ariko twiganira mu bikorwa byiwe basanzwe bakora nyine mwamwe mu byumva ku bintu bijyanye no koza amamodoka amamoto gukora ibintu nk'ibyo murumva yuko abana bafite na sezo shasha ariko arabazanira na playing kuzaraba ahereza kuri channel yiwe ubwo urumva yuko vuba agiye kwatwiga kano kandi natwe kuri Azon TV muri filme zacu agiye kuzoboneka muramubona uyu ngo azoboneka Yasoni kano kanya urukora kwitisho wawe ukuraraba ku bintu bya YouTube urukurabona bikunziriza gute paraporo yuko karabakorera ubundi utaruzi uko bigenda batanabereka no kuntu buryo bwinjiraga bo ubu ni sawa kuko mbo akaryo ndakabona kagira kabona aba make urayabona ebe make mbo iwawe okay nige mwe koragina nta namake yabasi mwana abona kumbure kugira ngo akajumbo tu gusa nawe karonse nyo gashima Imana samakamdurira hinashukuru Mungu tubijo gusa ko bubona mwana dukeya twa wakoreye ubunikiye birumvikana cyane abandi sawa tu ukora cyane uzoronka nkuko bande babaronka inshallah ya guco bizotuma nitamba ese nko kugwaruka rukorora kuri ubu hari imisore myinshi yahejeje amashuri n'abataraheza cyangwa baviremo hagati usanga bafite ubuzima bubahanura iki nk'umuntu maze kubirambira ibi bintu canke ufise utuntu twishigenda gukora umekanizi yo koza imodoka ibintu nk'ibyo ubahanura iki ko wewe usanzwe kubona ibyiza n'ibibi canke abantu maze kubana n'abantu benshi bamwe bakakuhinduka abandi bakagufasha aho utebibonaje bo je ndibaza ugaruka bw'igihe cyane abastari abashasha new star abashasha abaraperi voilà so gasanga aba new star aba comedian n'abaririmbyi benshi bishinga gusubstar kwambara neza ntibazi gushaka amafaranga kwambara neza telefone nziza iki sasa na vision bafise y'ubuzima na vision bafise y'ubuzima ugasanga n'umunyene wo gukorera bo amaba kutoka out na mademu nta kamaro nuze wana wake wanda kupiga chini bien wishiza abakobwa olege nakwambia we arivini simfu we na bangine sibasima yina shauri zenu mwokoke ubuzima abakobwa banakupiga fresh bambiye minisha mariza je kuvuga ikintu n'ubiruko nyene bambiye twi abakobwa ni hatari kuko maravyoya aje mfise ushiri wanje gikuri birazwi sasa ugasanga abastare
bafite abasheri nk'ibihumbi none basfaidera nini mutuliye sheri umwe wenyine gusa Chagikuri LC baby nta wundi sigikuri kimwe no one and tomorrow you don't grafe jenge kugibugari rero uje kugibugari nge kugibugari so umude ndashaka kubona umukobwa kuri kamera yaje LC arazimbye cyane kiza kubona interview muvuga yuko ari umuntu nyine ntiyoroshe ntabwo yoroshe agumye koki VIP nigikuri ariko ni VIP sana hari inyuma yaziko fresh ni fresh nyumba ya nyuma reka sayo kuvuga ni salade nico wana mukondera cyane gose bro mugomwe araguha makima nyine oya magute nje ndamuha uramuha intangoro mini maskirije huri biracu nibande babize kashaka nawe urabizi Mr. Siri Mr. Siri ndingandi kumena Yasoni tubwira ndada bakundanye w'igikuri muramuza abantu benshi bamukurikirana n'ama interview kwa Starboy kuna byagiye biraca nyine kwa Asha biraca ngo z'igikuri wanda ngo tuzomutumira uwo mudada w'igikuri ganga nawe tubwire uko mukunda Yasoni ko sinabwo genda nampenda sana Yasoni mukunda cyane so ndamukunda cyane as one TV gusa reka tubasezere basi mugari ku masaha ushaka kujya wenyine no oya we tuhejeje we interview ucute bugenda ariya wa mutima urahindutse akuna umviriza nta bujama amasa yo gufungura tunajuanaga mina we tujuane turasangira we na nani nawe koma shetani yako koma we wa mutima mwiza wavuga gufise mu bindi gufungura auko muri list as one baby itwa Mr. Sire aya je twajana ndatinga uragira iki uyu munsi ndatinga kwa Yasoni ibyo ndi nibyo ushaka indagara intore je indagara inkoko oya nta nkoko iki inkoko ubutumbu bw'ingurube iyo akabenzi Muhammad na wewe unakuna nishekesha ige ni inkoko kabenzi akabenzi mukamenge napa kanisha topo hapa hakuna shida mbwo nka twebwe tugira by'inkoko ibitumbura ko mashetani nibindi bitumba ntimujya oya ni byaba ariko nk'umukati breakfast amafata preza umukati nka breakfast amafata umukati breakfast break ndayifite mu muduga breakfast Grafi hakuna shida basi sizira as one TV ama uswambise yuko tujana wewe dufungure akuri karibu basi hakuna shida cyangwa mugari wose hakuna shida sizira rero ibakunzi ba as one TV kano kandi gadusezera as one TV hamwe na Yasoni official Yasoni tukubaza ikintu kibazo kimwe as one TV gisigura iki as one TV as one igisigura ni as one TV gisigura bakunzi ba Azwan TV duko twabaza Yasoni Azwan gisigura iki no si Azwan TV ni Azwan TV yo gisigura Azwan TV shandi sige mu Kirundi Azwan mu Kirundi yes dusubire mu Kirundi Azwan mu Kirundi mu Kirundi Azwan cyangwa mu Kiswahili Petit problème cyangwa mu Kiswahili ni Azina one kako n'umusayi Yasoni official kono bashaka kumukurikirana muravyumva ni Yasoni official so comedian akaba ndumu comedian murabizi ndi kumwe na Mr. Sire umuhungu simuremure ni mugufi ashayikuri cawe yo munendana n'umusaza wiwe yabakunze Azwan TV turi kumwe n'umu star ngaha Yasoni official akabagiye kugenda kano kanya tukaba twamutumiye muri Azwan TV rikabasezera anabifuriza umunsi mwiza w'ino munsi kandi anababwira yuko mukwiye gukora subscribe like comment and share hama ngabakunda cyane gira ibyo nakubwiye kandi ndagusabye gutakamba ndabatakambye gira subscribe jaja ndagukunda uyu n'umuntu umwe jaja ndagukunda yo aviso de soniga atwenga mu gihindi sabe ko cyane as one baby gira subscribe dukundane dutezane imbere ibyo byose by'iwacu abarundi turi kumwe yagena murakoze cyane ciao nataka Fulani Montare yitwa gute
Mapema. Mapengu? Mapema. Utwa mapengu? Mapema. Yitwa ngo mapema? Mapema. Gavumviriza. Itariki 21 kuri vile sindagushaka. Kuri? Muri vile. Sindagukeneye. Itariki zinga? 21. 21. Urabizi? Ukwezi nyene. Ahubwo we nyene 21 tuhahurire. Utambaje hari iki? Utambaje tazo hari iki? Hazoba hari. Ntavyuzi. Uzo wihendesha ugukoze nyama. Nike. Benteye. Shauri yako. Niketse mbwira hazoba hari iki? Hari iki? Uzobimenya uzoshikayo. Iriko kurate ya leta. Vyambe. Oya ico ni John. Waze murakoze cyane. Yegena ndabakunda cyane. Ciao ciao. Crack it.